Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze tuyishimire kuko yatugiriye neza, yatuvyuye amahoro. Mana data rugira byose uri mu ijuru, igitondo ciza nk'iki cy'umugisha duhaye, Mwami Imana tuje tuguhimbaza, tuje tugutazira kuko watugiriye neza. Twavyutse tubona, twavyutse twumva, tubasha gutambuka ndetse tunezererwa no kumva ijambo ryawe. Mana ni ivy'igiciro kinini. Hariho abadashobora no kumva ko kumva ijambo ryawe ari ivy'igiciro. Hariho n'abadatahura ku Imana iriho. Hariho abadatahura urukundo rwawe, ariko turagukunda cyane ko watugiriye neza. Tunezererwa Mwami Imana no kumva ivyawe kandi tugahora muri presence yawe. Turahiriwe ko dufise Imana idukunda kandi twitwararika. Rero mukunzi mwiza, wakira amashimwe yacu, wakira amashimwe. Uri Imana ibereye gushimwa, uri Imana ibereye kurinahazwa, uri Imana ibereye kuririmbirwa kuko uri umwungere wacu, uri umutabazi wacu, uri byose muri byose. Rero Mwami Imana n'aka kanya nsubiye kukaguha, nyemerera uvomerere impwemu yanjye kugira ngo mbashe gutanga ico ugomba we ko ntanga uyu munsi. Hamwe no kwigenera ivyo ntanga ntaco vyomara, ariko nsavye impwemu yera abari wandongora. Ndakwihaye wese impwemu yera, ngwino ufashe ushigikire muri iki gikorwa, n'abacumba bose bagirirwe neza nawe. Urakoze data kuvyumvise kandi wemeye kubidukorera. Icubahiro nishimwe bibi vyawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Tumaze imisi turiko turaganira ingene umuntu yari mu caha vy'ukuri, haba gutongana, haba kutumvikana, haba kudasabana imbabazi, imitima igakomantara, abantu bakitana amazina. Ariko iyo Imana iri hagati mu bantu, haleluya, haba urukundo rw'Imana, haba kwihanganiranira, haba gusabana imbabazi, haba gutunganya, haba kubaka, nushaka ivyo gusambura. Iyo Imana iri hagati muri mwebwe, haleluya. Ariko hinge mwumve ibihano Imana itanga ku bantu batemera kugenda kwishaka. Haleluya. Adamu na Eva umunsi bagarariza Imana, nukuri habaye ibihano. Haleluya. Habaye ibihano, n'uyu munsi ivyo bihano batemeye kugenda ku Imana ishaka, ivyo bihano biri ku buzima bwabo. Kandi atari uko Imana ibishaka, ariko kuko ni Imana itivuguruza kuco yavuze. Imana yishinze ikintu igikora uko yakivuze. Haleluya. Haleluya. Kuko Imana yakirera, Imana yakiragorotse, Imana nacu nta n'umushobora kurenganya. Reka rero dusome mu Itanguriro igice ca 3, turahera ku murongo wa 14 dushikane ku murongo wa 19. Haravuga ngo Uhoraho Imana barira iyo nzoka ati, ko ukoze ivyo ubaye ikivume mu bitungwa byose no mu bikoko byose byo mw'ishamba. Uzohora ukwegenda hasi, uzojya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Nzoshira urwanko hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe. Uzokumena umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Kandi abarira uyu mugore ati, nzogwiza rwose umubabaro wawe fisinda, uzokwama uvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota, nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati, ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari nakubujije kujyako, uzaniye ivu umuvumo. Uzokwamujya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'imitovu, kandi uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Ukubira icuya kwawe niko kuzoguhesha ivyo kurya, uzorinde usubira mu ivu, kuko ari ryo wavuyemo. Uri umukungugu, kandi umukungugu ni uzosubiramwo. Imana idufashe. Murumva ingaruka y'icaha. Imana irema itongo, yarireme byose bimeze neza, bimeze neza 100%. Umugore n'umugabo bakundana, ivyo bafungura bihari, ari amahoro, ari umunezero, batwenga, bafatana amaboko, basenyera ku mugozi umwe, nta wahisha ikindi umuntu, byose babikorera hamwe, byose byari bimeze neza. Ariko umunsi icaha kiza, haba kwagirizanya, haba kwankana, haba gusuzugurana, haba ibibi. Murabe umugabo yarongoye,
akanyamuneza bari kose, impundu, imiryango ibinezerewe, ibintu bimeze neza. Ariko iyi cyaha cinjiye, abitana bashushu, bitana imbwa, bitana amazina, bavugana nabi, bararazanya, haba ibintu bihinduka umucafu. Kubera iki? Kubera icyaha aho kiri nta byiza bihaba. Umva, ahari icyaha bahaganje Satani, kandi Satani nawe ni se w'ibibi, ni se w'amagorwa, ni se w'amarushwa, ni se w'ibibi byose bibaho. Niwe atuma bakundana bankana, niwe batuma abakundana bicana, niwe batuma bakundana bitana amazina, bararazanya, bacanamwe. Umva, ni se w'ibibi nyine. Imana rero ikirabwira inzoka, aturabona uranyononeye umugambi wanje, ibyo nari narateganije byose ubicicijemo umurongo. Atumva ati nawe ubaye ikivume mu bindi bikoko byose, atuzohora ugenda ukwega inda hasi ujya ikibwira umugore ati ni wowe nyine abayazana. Umugore umviriza, jewe iyo nsomye aha hantu ndasubira nkavuga ngo Mana shimwe ko waduhaye Kristo tukava munsi y'ibi bintu, kuko abizeye Kristo uyu muvumo ntikiri ku buzima bwabo. Umva ibyo yabwiye umugore, ngo nzoshira ugwankano hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwiwe n'ugwa, ngo uzokumena umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinziri. Ngo kandi abarira uyu mugore ati, aha niho nashaka. Haleluya. Ngo nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwama uvyara abana ubabara. Haleluya. Urabe umugore arashaka gutwara inda, akagira irekwe kuva agisama iyo nda gushika vyari. Umva, byavuye hariya mu itongo. Haleluya. Umugore ashobora kuryama akazovyuka ari uko ashikanye iyo nda, byavuye hariya mu itongo, icyaha. Haleluya. Ngo umviriza kandi, ngo kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota. Uzurabe umugore iminsi yose agatelefone, ugeze he? Agatelefone bama ariko baragasopa, baraba ko atawundi afise ku ruhande. Umugore yamana inyota y'umugabo wiwe. Niko bimeze niyo umubuze ugerageza kuja kurondera abo wiba hirya no hino kubera icyaha. Haleluya. Inyota nizopfiheze y'umugabo kubera iki? Icyaha cyakorewe mu itongo rya Edeni. Mbega umara inyota ninde? Haleluya. Umara inyota ni Kristo umwana w'Imana nzima. Haleluya. Utaramwimika mu bugingo bwawe biragoye kwinyota ihera. Amen. Tuzobishikako. Ariko nagira ndakwereke wa mugore we umubabaro ugira, inyota uhorana, kwidodomba, kwikeka, gupfuha, kugira iki? Byakorewe hariya mu itongo ni Imana yatangiye ico gihano. Haleluya. Ngo nabazokuganza. Umviriza, umugabo ashaka abuko ameze kose, ashaka mbere uko ameze kose, yaremanywe autorite, yaremanywe kuganza. Ateza kukuganza, ntateza kugucinyiza. Sibyo niko ndavuga, ntateza kugucinyiza, ariko kuganza niko yaremanye. Iryo ni itegeko Imana yashinze. Igihe atariko araganza, hariho abatazi ico bajejwe, hariho abatazi ko aribo bateza kuganza. Kandi igihe utariko urabikora, urumva bikogwa nabi, bigatuma ukwegera iki? Umuvumo urugo rwawe, kubera utamenye inshingano zawe. Umugore nawe igihe utamenye ikibanza cyawe, ukwegera iki? Umuvumo urugo rwawe. Haleluya. Haleluya. Basha ndababwira ikintu kimwe, Imana ni Imana ya principe, igendera mu mategeko yayo. Umva, ntica ku ruhande, ntica ku ruhande. Aho natangariye Yesu ari ku musaraba, ariko arababara, ari mu gashamba ka Getsemani, yarababaye, agira ubwoba, ngo imitsi iraturagurika. Imana yamuteye umugongo. Ushika Yesu akiriye aravuga ngo data ni giki gitumye umpeba? Kuko Imana yari yavuze ngo genda gucungura abantu, yategeza gukora ico gikorwa. Imana rero ntiyivuguruza kuco yavuze, no ku mwana wayikunda cyane ntiyivuguruje. Kuri wewe ni izo kwivuguruza, bigusaba ngo usubire mu murongo Imana ishaka, utawugendeyemwo ibibazo biri kuri wewe. Imana idufashe. Haleluya.
ngo abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije kujyako uzaniye ivu umuvumo. Umviriza ibikorwa byose abantu bakora igituma bitabona umugisha n'ukubera iki icyaha cyakorewe mu itongo. Haleluya. Kuko umugambi w'Imana wari ko umuntu ari yorohewe. Haleluya. Ibintu byose byari bihari, byari byoroshye, ariko kubera icyaha ibintu byose byaragoranye, ibintu byose byabaye bibi. Kubera iki? Kubera ikintu cyitwa iki? Icyaha. Haleluya. Icyaha aho kiri, ibintu iminsi yose biragorana, ibintu bigenda nabi, ariko umuntu w'Imana nahawe. Imana yo yuzuye imbabazi n'urukundo, tuzovuga imbabazi z'Imana. Haleluya. Ubu ndacariko ndasasira ndabereka ingene icyaha cyaje bigatuma ibintu byinshi byononekara. Kubera iki? Kubera umuntu yavuye mu mugambi w'Imana. Haleluya. Satani yadukwegeye amabi, Satani yatuzaniye umuruho, yatuzaniye amagogwa, ariko ayo magogwa yose Imana ifise ingene yabikoze kugira ngo ayo magogwa yose tuyavemo. Nahacu rero ukwemera kuva muri ayo marushwa n'ayo magogwa, imbabazi z'Imana zirahari, urukundo rw'Imana rurahari. Haleluya. Nahacu ukumenya icyo tubwiriza gukora. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana yera, Mana nziza, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Nyemerera wa Mana we iri jambo rigwe mu ivu ryiza, rigwe mu mitima yiteguye kwakira no guhinduka. Kuko we Mana imbabazi zawe zirahari, uhora uteze ibiganza bitegeye abakuza ko bose. Nyemerera rigire impact Mana, ntirivugwe ngo rigende gutyo, ntirisige ridakoze igikorwa cyiza wateguye ko rikora. Ijambo ryawe n'umuti, ijambo ryawe n'ubushobozi, ijambo ryawe rirarema, niryo ryashizeho imfatiro z'isi. Reka zisubire rireme ingo nziza zuzuyemwo amahoro, zuzuyemwo umutekano wawe. Uzoba ukoze wa Mana we, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.